kwanza je ngiye nk'ahantu genda ndaraba ibintu vyose abarundi n'abantu nyene bimereye kundi urazi abanye niyo nzira urimbi ashaka kugira ibintu vy'ibiterasoni ikosa rya mbere ndirafise umuntu yagiye gutanga ibintu vyiwe kubera ntubuzi yagira bijanye nta muntu aza gushira ibintu vy'undi muntu hanze ubwo n'uburyarya guys atari njyanye. Relax with your friends. Relax with your parents. Relax with all people on the world. Hey, ndabaramukije cyane abakunzi ba Shari TV. Ni wa mwanya mwiza uko ngaruka imbere yanyu. Kwizina nkajyanye nyene ni AngeNelly Uyu aho nabemereye byinshi bigiye bitandukanye. Ibishasha byinshi bigiye bitandukanye mutaba mwiteze cyangwa mutari mwitegure cyangwa mutari mumenyere kuri Shari TV kugira ngo mukomeze mugira iterambere mu byo muraba cyangwa mu bibaryohera ndetse n'ivyo mwigamo kugira ngo mubandaye mugira ibintu byinshi ku bwinshi bigiye bitandukanye. Uri n'umwanya mwiza w'ikiganiro gishasha mutari mumenyereye relax aho tuzogenda dukorana n'abatumire bagiye batandukanye abastar abantu batandukanye ndavuga abana abakuru abato eka abantu bose muzi ko batari bakenewe ko mubona cyangwa mutari mumenyereye ko mubona muzobabona mu byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero dabahe ikaze mu kiganiro cacu twizere ko kizobaryohera. Reka rero ubwa mbere na mbere abataga subscribe ndabibutse cyane nico kintu ca mbere n'abampera ko kubibutsa simpengeshanya gushimira ababikoze jewe nka Nelly Uyu ndabakengurukira cyane ariko mwebwe namwe bw'inyene mwishimire. So reka rero twakira umutumire wacu tumuganirize abibwire ndabizi n'umustar muramumenyereye ndabizi ko umutaza kurambirwa amatwi yanyu agume yuguriye fresh kugira ngo tuganire. Turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Ikiganiro relax kuvuga relax wisanzure neza ukeneye gutamba biremewe ukeneye gutwenga biremewe utibage nukurira harimo abantu baruhuka barize sivyo umeze neza kumenya nukerebutse menga nibiki ko ntubona ko akanya imbeho mana yaje basi igoro uduzijwe basi tugire siporo basigura bihe oya vraiment nasi ndiko ndavuga ngene sinzi ngo dusoni abantu dufise amasoni menshi naje amasoni arangara niyo ngorane ya mbere mfise mu buzima nikibazo urakomeye none umeze neza namwe naje ni bon twibwira bariko badukurikirana nka Shari TV ni ya twist kuri TV cengira ko ndabasaba mugende mugire subscribe kuri TV muranyumvira rero abantu bose namanzana bagenda bisabira utuntu imbere yuko tuganira batazi nico nabazaniye gusaba nibi bivre nibagende ntakunda ariko nimuje mugenda mudaheje ikiganiro. Reka rero abibwire neza mu buryo buramvuye kuri TV. Ese urateka uramesa uragira iki TV bimeze gute? Ndi umujournaliste wo kuri TV. Yego. Mwana umujournaliste yimanzi nka kuko. Ibi nibikiga just ndiko ndimanzi ka from kurambeshe. Nibiki ivyo bintu tafise vibe ngiyo dushaka. Aha turi muri relax tegeza. Gishiremwo none gishiremwo. Haguruka dutambe basi udazi basi vuga ikintu cyose uva dutambe ngo ndezana ingoma tutambura nikuvuga gutamba umvise gutamba urashaka gutamba ivyo nyene basi je ndaririmba nta utira mu mutwe tugendana ingoma safi sawa ntibirashika ukarota uryamye ukararura rota basinziriye ubu naho sinziriye sinoshaka kurota kumura basi ukikangura uri kuratamba ntibirashika shaje nana yemwe ndarota ndiko ndatamba ikintu umaze kurota ari giki cyo maze kurota ni vyinshi vuga ikintu kimwe umaze kurota aho ngo uvuge man ndarota ikintu gwe noneho je sinkunda kurota vuga ndazi biramaze gushika basi tukiri abana nyene hahandi umuntu ahora arota aguye mu kinogo ashaka tubwira ngo uri kurakura cyo kutira abarundi rero turi bazi ko iyo histoire tamuntu umwe tayi ngo warose uguye mu kinogo gasho urabaze ko urose watoye amahera urinda bucumeze n'umunsi wose cyamahera ari mabi umeze uko ikintu wewe umaze kurota ni giko kavuga ati aha narose neza je deja sinkunda kurota no sukubikunda eka twese tubikunda usanga vyabaye ko je ndota nka rimwe ngira nko mu mwaka iryo rimwe basi ikintu umaze kurota kavuga ati cyane narose neza nukuvuga nka jewe antake turi mu kiganiro cyo kwisanzura narigeze kurota mani ico kintu ndakivuze ca barakaga bro cari giki ndageze kurota
Ndakivuga. kivuge abakunzi ba Charity bacumba Nayigeze kurota ubwa buce munyumva ngo ubutidaroti cyababaye si cyababaye ubwa nayigeze kurota ndakihoze. wawusa Ndagihoze ubwo nazaga ari kindi kintu. Ndagihoze kimwe gusa nzocandika muri commentaire. Nimwe aza kwandika ivy'iwanyu je ndaza gucandika muri commentaire. araduhejeje sara aratubesha Sija kubeje n'umunsi umwe. Ali twiste uri umujournaliste nibaze yuko wabigiyemo ufite intumbero bien sûr que oui ni umuntu atembera afite intumbero en tant que journaliste ni giki kintu ubona nkiyo ubishitse ugatembera ikintu ca mbere ugenda ufise mu mutwe dufata ugiye nk'ahantu uvuga uti iki kintu sija kureka kucibanga ko ni giki attention wamufise muri wewe ahantu uri muri giki kwanza je ngiye nk'ahantu genda ndaraba ibintu byose kugira ngo noronka amakuru aza kwari two turabanyarusaku genda urarara urumva akantu kose nyene uguma ukiyumvira ko urumva n'akantu kancika Bana turi sazigaye reka turabisa turi kubugushimeza urazibona kuva mu gitondo kuva mu gitanda igiki kintu wagize novuga gute woba wiyumviriye ukavuga uti iki kintu nzogikorera ako canke kirani y'amakenga ikintu niyumviriye nzokorera cyangwa kirani ni wavyitse uri umujournaliste no muzi none usanga nabuze ntavyutse muri mudi y'ubujournaliste kwiyumvira niwavyitse muri mudi yo kwiyumvira kwanza uno munsi honyene uno munsi navyutse nabishara urabona ko na gahunda yari yapfuye gahunda yari yapfuye gute gahunda ntiyigeze ipfa kubera imvura yapfuye kubera imvura naje kwitegura imvura none nyumva utisiga isabuni abantu ngo bisiga isabuni rero ngo imvura iguye ntibaze kwaye ngo cayomba izi isabuni urumva so turanyerera so irakuva ko urumva utegeza ko cuguma mu nzu none igituma imvura yaguye kubera ntari kugenda mu mvura we nuko ntuzengaho uno munsi wonyene ikintu naje uno munsi naje ndiyumvira oya nava nawe kubwira nawe ugaca ugikorera ko kwanjye cyangwa ari ivy'iwanje sinshaka gukopya ibindi shaka kumva byo uri umujournaliste uruva akantu wumvise abandi bataragakora nawe uca ugakora yose uvuga igitekerezo canje ngaho bajya se abajournaliste nkaneri twebwe abajournaliste nkaneri nitwe tumenya ibintu turondera ivyo dukeneye n'ivyo abakunzi bacu baba bakeneye so ikintu rero tweko turakorera ko uri umuntu wa mbere akunda guseruka imbere bon apana wa mbere basi uri mu ba mbere dufate nka twebwe twitwa ngo abajournaliste turakunda kuba turi imbere y'abandi canke ivyitegerezo vy'abandi canke ijisho ry'abandi muri societe nka wowe uwo mujournaliste Ali twist ni giki kintu ca mbere umaze kubona ciza kurusha ibindi vyose abantu bavuga ngo kunda kubona ibi bije ndakubajije ciza ikintu nkunda kubona ciza muri societe tubayemwo nyimba ari muhira nyimba ari ahantu hose ni giki ikintu ciza nka mu Burundi ikintu ciza amaze kubona umuntu nahaba kwanga muhuriye nko mu bandi ntashobora kubikwereka hariho n'abatabimenya ko kwanga ugasanga aguma twenga urumva ntihagire umuntu n'umwe agikema nyene ko akwanga nico kintu ciza umaze kubona rero abarundi n'abantu nyene bimereye kundi urazi urumva abanye niyo nzira urimo acakata ariko ivyo navyo n'ubujyajya y'abavuga umuntu uzene nk'abavuga rimwe n'ubujyajya ariko ahandi naho ni vyiza kubera umuntu arahisha ingeso ego dufatira nyene kugira ngo muri relax no musi yacu tugire novuga gute twirolaxe kuri ico kintu nyene tuganire kuri ico twumve ko turutse mu mitwe nk'abantu tuba dufitaniye ibibazo n'abandi ukumva aho muhuriye wogira inzigo wohakwepa wogira iki ubabwira ikintu ikihe d'abord iyo ni inzigo iva kuki iyo nzigo akenshi mfite hajya nta muntu ashaka kugira inzigo mudafite ikintu mwapfuye rero muri ico gihe umugwi wa mbere harabusanga bapfuye ibintu vy'ubusa ibintu vy'uburofa ugasanga je ndiko ngirira jalousineri ngo arandusha dufate nka wewe urabona uri umujournaliste naje umujournaliste nka wewe ngo urandusha ama views urumva nkaca nja ngaho nkaca mpiga nk'akantu urumva ko ucafuza neri nko dufate nka gukora nk'aka montage iyo ni example ntanze ariko kandi montage muri no misi zasazi tusigaye tubona ibintu byose niyo umuntu yigiriye aho nkaca afata nk'aka montage wewe
kugira urumva shaka ncafuze izina Neri kandi izina Neri n'iryacafura Ashari TV nayo izo bicafuye baca bavuga ati kumbe rero Ashari TV ikoresha abantu babaye indiscipline nk'ubabona nkafata nk'iyo montage kwa nkagira nyene ibintu nyene namajya tozi uko ngaha ni mu Burundi dufise imigenzo nyene imigenzo y'ikirundi urayizi nkaca dufate nkaca nshira nk'agafoto kiwawe nyene kugira ibintu vy'ibiterasoni dufate nka rumva urumva ndiko ndakugira inzigo yavuye kuri za views wawe ndusha nukuvuga ngo muri ico gihe wowe ahantu tuzohurira je urumva mbere je natanguye inzigo nakugiriye inzigo we nawe mu mutwe wawe umenye ko ari twiste yabikoze ariko gato tukiri ngaho dufatiye ku bintu uvuze vy'amaviews hari ibintu bimaze iminsi biri trend cyane surtout nous les journalistes ukabona ko ibintu vraiment ari ibintu vy'inzigo atanaho bifatiye eda yari n'urusaku kandi ugasanga ni kurengera akarimbi umuntu ukubwiwe bijya bintu bibona gute bimeze gute bijya bintu wango ni bibi sana bijya birica eske ni bibi kuba bikora canke ni bibi kuba bishira habona ivyo nibaza ko ari amwe mu makommentaire y'abantu ntabwo ari sinibaza nibaza ko abo bigira ahubwo iyo kani ni y'abantu tuko tuvuga rero kuri abantu apana ku bintu vy'amaviews tutagize iki abantu babikora mwibarabara petete handi hariho hose nkugira bacafuza umuntu ubwa mbere kwanza hariho ega abantu ubibwira republika ukabibabwira bakabifata kumengo nivyo nkubo nkaje uri kuranshafuza bakabifata ko ari ise ico kintu Neri yagiye kuvuga mu bantu ari ico abo rero niba abantu urumva ico bumvise bagifata uko batagize amatohoza hariho n'abandi bantu ukimubwira nkubu kavuga ati Alice kuno vyageze nko ukamamaza ahantu hose bagace bavuga ati Alice umwe agatangura kiyumvira Alice uko ndamuzi kintu naco yokora ahantu hambere ndiko nshaka ko duhagarara cyane ni ku kintu dufate dushaka dushire no ku kintu c'abantu bashira habona ivy'abandi eske ikosa rya mbere turishire kuba bishira habona canke dushire ikosa kuba bikora aho rero aho rero ko munteranye n'abantu ndiko ndaguteranya ni juste kuyaga ntaho tuko tudoma kizina mu gihe nkiyo wowe nk'iyo video yimpaye dufate nka video urayimpaye jewe tutiteza abantu guys nitwe tuvuga ku ma video nitwe tuvuga kuki ko tuvuga fate nk'ujewe ndayiguhaye ubwa mbere na mbere wewe duhuriye kuki wowe ndayihaye abo bantu boba ari nk'abasheri reka dufate uko kuko hariho abakobwa benshi cyangwa abahungu benshi ashobora kuza akakwereka kumenga urumva umugoma muje ya relation urabona ukungene urukundo ruba rumeze hariho ibintu byinshi vura musanga urukundo rwagukwegeyemo kumbe nawe ari ku target yindi afite undi muntu yamutumva voilà rero uwo muntu ubwa mbere na mbere ikosa riba rifise umuntu yashyize umuntu yatanguye kuyitanga nk'unkanje nkayiguha ni je mba afise ikosa gute ajya bintu byaremewe okay nukuvuga tibigenda byaremewe kugenda hariya bivuze ngo uyu no mukobwa agomba kubinjiza mu bintu je sinzi mugani relax tuko tushaka kuvuga ku kintu kuvuga ku bwanje Batangwe tuvuga ku kintu d'abord c'ubujyajya dushika no ku kintu c'ukuraba ibitatwerekeye turi muri relax tu tuzagusanga aho nyene n'ibintu tuko turavuga biza gukompletana n'ubujyajya kubera nta muntu aza gushira ibintu vy'undi muntu hanze ubwo n'ubujyajya guys atari njyajya twashitse ikosa rya mbere rirafise umuntu yagiye gutanga ibintu vyiwe kubera ubuzi yagira bijanye wa muntu nawe nakubwiye ubwa mbere nambe kintu tangwa kuraba ubucuti buri hagati y'uwo muntu bariko barabikorana basherazi ko bama urashara umujene bama umugabo hari ivyo batagera koke tuvane n'ibintu vy'impamvu vy'amapenzi n'ibiki twigire muri ya societe yiwacu ibintu tubayemwo mu buzima busanzwe ni nk'igiki wowe umaze nko kugambanirwa canke kuvyerekeye kwa ryabangarike tuko turavugiraho canke bwa bugome canke ikintu cyose wumva kitajanye n'ibintu tuko turavuga wewe kimaze kuko wawe ukavuga uti aha vraiment naradekonye canke je barandekoneye muri societe la ubwiye turi muri societe kandi harimo ibiryoshe harimo ibibishe niko bimeze n'abantu barandekonera vraiment wewe nawe uradekonera jewe muri
sûr ayandike muri commentaire vraiment aho lisa barakara no mu rutoki nayo nibiki arabizi ngira afite icyo mupfa ayandike muri commentaire umuntu maze kudekora cameraman tukubaze abivuge tujyaho yane yamenye ya kamera tumubaje usanga avuze ibindi kandi kuvuga ko nta kintu cishije inyuma y'abandi just tuganire ku bintu biba bigiye bitandukanye just tuvugane ibintu uko eske umuntu yiyumvira gute ahabaye bimeze gute ivyumviro byo mwavyumvise ukuntu bimeze yari just relax akanya nyimba wewe byo warimwo wari kuradukurikirana bakoze kudukurikirana twariko tuganira ku bintu bigiye vyitwa ivyo guhemukira umuntu nyimba muri abagenzi muri babiri kizire ko muja gushirana hanze amabanga yanyu canke ibindi bintu vyanyu byabahuje tutanabizi usanga ugiye no kubimbwira je ntibiza no kungirira akamaro iyo bona avuga ikintu kikangirira akamaro aho cyari ko bari bon umuco w'abarundi vraiment umuco w'abarundi kandi bien sûr ibanga d'abord reka twige kugiranira ibanga rero muri relax relax twebwe no munsi twari kugira ngo tuganire turyoherwe dufata akanya gato kukuruka bivanye n'ivyo we warimo canke ivyo je narimwo dukomeze dushigikiranira rero umutumire wacu yari ari twist musanzwe mumenye kuri Babukey nanje ni AngeNelly Uyu reka ndababwire nti ndabakunda cyane n'umutima wanje wose ikiganiro sikindi ikiganiro nikijyanye mwabonye muzo kwa mukurikirana kenshi gashoboka sindivuga ngo misi yose kenshi gashoboka kasha no kuba kenshi ku munsi bivanye n'ingere mwagikunze ngene mwavyakire kandi rero tubashimire cyane waze kwandika muri commentaire uvuga ingene wagibonye eske cyo bandanya twokongera mwiki twagarika mwe ukeneye ndetse tuzogikorana d'abord kugira ngo uryohe kugira uterame neza reka tumushimire cyane nawe abashimire yongera nabaseze murakoze cyane aho kuri Ashari TV mubandanye rero mudushigikira twavyumvise tugoza kubashigikira yari AngeNelly Uyu kandi abakengurukira ubwira kandi ndababwire ko ndabakunda ndabibikije sijya mbe ndabibabwiye je vous aime beaucoup mugira ibihe vyiza bye bye